mwese muwandanya kudukurikirana kumbonesha kure BTV muri ano makuru twabateguriye tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Haracibonekeza amasanganya amwe aturutse ku bagendesha imiduga bicarika abana mu buryo butari bwiza nk'uko igitabo c'amategeko y'ibarabara kivyerekana. Abantu bamaze gushikana imyaka 60 canke abagwayi b'ingwara y'igisukari ni bamwe mu bakunda gukarigwa n'ingwara y'impanuka y'imitsi sonzabwenge. Idonido y'ayandi makuru ni mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze. Haracibonekeza amasanganya amwe aturutse ku bagendesha imiduga bicarika abana mu buryo butari bwiza nk'uko amategeko y'ibarabara avyerekana. Bivugwa n'umwe yigisha amategeko y'ibarabara Ndayizeye Bonaventure. Bamwe mu bagendesha imiduga barashira mu mutekano muke abana batwaye biturutse ku kutamenya canke gusamara. Haribonekeza mu ruja n'uruza bamwe batwara abana bahagaze bagasohora ukuboko hanze canke umutwe canke bakabashira mu kibanza c'imbere. Iyo ngendo ngo si nziza ndetse iranahanwa n'amategeko y'ibarabara nk'uko bimenyeshwa na Ndayizeye Bonaventure asanzwe ajejwe ishure ryigisha ivy'amategeko y'ibarabara. Rokodoro rute yabitsigura neza ko kizira gutwara abana bari munsi y'imyaka 13 ku ntebe z'imbere. Turetse ko kizira yuko bicara imbere, nabo nyene ubicareka inyuma, nabo nyene ukabashira ko sendo security. No kuvuga umwana arenze imyaka 13 niwe yerekuriye kwicara imbere, naho nyene akambara ceinture de sécurité. Rokodora rute ariko litabo kijeruza no mu barabara iyo ngingira iriho ni ingingo y'amajana 208 agacagira kabiri kavuga ati abana bafise imyaka iri mu munsi ya 13 bategeza kwicara ku ntebe y'inyuma, bategeza kwambara umusipi w'ukinga impanuka umwanya wose urugendo rumara. Abandanya ahimiriza abafise ingendo mwene iyo kuyihindura. Ivyo bahanura no kuza kwiga mu masana de formation mwahite kuri bakamenya amategeko, bakamenya amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara, bakamenya ikibujijwe, bakamenya n'ikirekuwe. Imbere gufata umwana ukamushira mu modokari atakire kumufashe na kimwe, wowe ufise volant nawe ari mu modokari, hama umwana akigivya agomba mu modokari. Muramaze kubona bene abasohora umutwe kenshi ugasanga imodoka wo mu madokurazima baramugonze canke barahitanye ukuboko kwiwe. Ni ntambwe ikomeye cyane. Jisho hari kuza kwiga bakamenya amategeko, bagenga, bakamenya kizira n'ikirekuwe mu barabara. Mwomenya ko hamaze kwibonekeza insanganya nko gukomereka, gucika amaboko biturutse kuri ivyo. Abantu bamaze gushikana imyaka 60 canke abagwayi b'ingwara y'igisukari ni bamwe mu bakarigwa n'impanuka y'imitsi nsozabwenge. Nubwo iyo ngwara ikaze iravugwa igakira. Alain Loris Ndongozi yaduteguriye iyo nkuru. Ingwara y'impanuka y'imitsi nsozabwenge accident vasculaire cérébral mu gifaransa iribonekeza mu Burundi ku rugero rutari ruto. Muganga Colonel Demi Hagerimana yanonosoye kuvura ingwara zo mu bwonko no mu mitsi, arasigura uko iyo ngwara ifata. Igisida caduka mu muringoti w'amaraso uba uri mu bwonko. Iyo ngwara mu bisanzwe kwifata koko ngira ngo woja muri byinshi babasigura ibintu byitwa physiopathology, mubo no kumenya yuko hari imiringoti donc iva mu mutima ikaduga mu bwonko, navyo ko ama artère imiringoti iva mu mutima ijana mu bindi bihimba by'umubiri. Aje two tuvuga iby'ubwonko rero hari imiringoti rero iva mu mutima iduga mu bwonko, cyo bita le tronc supra-aortique, ni myinshi ushobora gusanga muri ico gihe habayeho ingorane gaca bituma haba akantu kaza kuzibira mu muringoti w'amaraso gashitse mu bwonko. Ushobora kuba ari ingwara zivuye mu mutima ho nyene, cyangwa ari ingwara zivuye muri uwo muringoti nyene, cyangwa ingwara zisari zibereye nyene mu bwonko nyene indani. Hari ibintu nyamukuru bishobora gutuma umuntu afatwa n'iyo ngwara nkuko bibandanya bimenyeshwa n'uwo muganga. Turasaba yuko umuntu afite imyaka 60 ashobora gukarigwa gushikirwa n'iyo ngwara. Turanavuga yuko abantu b'abagabo sexe masculine ikarigwa kurusha abantu b'abagore. Naho tubona bose bafatwa.
turashobora kubona ko abantu mu muryango hari ugeze kuba yagize iyo ngwara ushobora gusanga n'undi mu muryango ayigwaye turashobora gusanga n'umuntu yigeze kugira akantu kameze nk'akabese nawe nyene ashobora kugira igi warayigize ubwanwa kugira Imana ukarokoka uzogira iyindi biroshe cyane gose akaba rero n'ibindi byinshi bindi bishobora gutera iyo ngwara bishobora gutuma ugwara iyo ngwara cyane kuvuga hypertension umurindi w'amaraso uduze cyane gose kuba umuntu waranyoye itabi ryinshi kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri kuba ufite indwara z'umutima kuba ufite diabete kuba uvyibushe cyane kuba atacuhereza amaboko atacukora wama wicaye umwanya wose umva ko ivyo byose n'ibintu byo guti uyu muntu afite ivyo bintu ivyo mvuze byose ibyo bintu bishobora gutuma umuntu agwara iyo ngwara mugo turazi yuko ibiyiteranya kubitera cyane guti umuntu ingwara yagwaye kubera ikiniki bishobora kuva kuri hypertension irabitera cyane gose abantu boreka kugira ubwoba ko wabagwaye ngwara mu gihe bumvise ububabare ku gihimba c'umubiri icyo ari cyo cyose kuko ari gake cyane ububabare buba ikimenyetso nyamukuru cerekana iyo ngwara. Amacupa atekerwamwo rimwe gusa aracibonekeza ahatandukanye nko mu masoko n'ahandi aho bayatekeramwo amavuta aho ni mu gihe ikigo kijejwe gucungera ubuziranenge cari caravyihanije. Ni nkuru ya Benoit Sindayigwanya. Kugira ngo tuje ku rugero rumwe n'abandi twasize imbere iki kintu cyo gukura amacupa akoreshwa rimwe mugabo ngaho iwacu akoreshwa kabiri tukaba twifuza yuko mu bintu by'ubuziranenge tukiri inyuma cyane kandi ko dutegerezwa kubihagurukira kubera iki kubera iki kigo cyacu ugiye muri EAC cyangwa ukaja ahandi hose turababara bavuga yuko Uburundi Sud Sudan ari twe turi nyuma y'abandi rero iri nisekeza twatanguye twibaza yuko tuzobandanya nk'uko maze kubibabwira tiduhagaze ngaha gushika naho intara zose tuzozijamwo. Ivyo Severus Ndayikengera arongo ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN yabishikirije ku wa 10 Rusama 2023 igihe yariko arugurura isekeza ryo gukura amacupa akoreshwa rimwe gusa yaba ayakozwe mu bitameneka canke mu bimeneka ariko naho biruko bene ayo macupa aracibonekeza hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara hagati aho twovuga nko mu masoko aho usanga bayatekeramwo amavuta imitobe n'ibindi vyinshi kandi yategerezwa gukora rimwe gusa ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku magara y'abantu nkuko bikunze gusigurwa n'abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu ivyo bikunyurwa nuko ayo macupa nyene akoreshwa usanga yandagaye hirya no hino mu mabarabara no mu mivo itwara amazi ari nayo batora acafuye cane bakayasubizamwo ibidandazwa. Tubibutse ko mu kigo BBN bategekanya gutangisha ihadabu harimwo no gushengeza imbere y'amategeko uwo wese yoja araca kubiri n'iyo ngingo. Ikigo ndangamico c'Abafaransa c'i Bujumbura carateguye isabukuru ijanye n'umwuga wo gutwenza mu ntumbero yo guteza imbere impano z'abarundi bakora uwo mwuga. Benoit Sindayigwanya yaduteguriye iyo nkuru. Mu ntumbero yo guteza imbere ibijanye n'umwuga wo gutwenza ikigo ndangamico c'Abafaransa IFB carateguye ku magenekerezo ya 2021 gushika ku wa 2023 ruhuhuma uno mwaka isabukuru mpuzamakungu y'umwuga wo gutwenza. Amandine Sanyi arongoye ico kigo yarasiguye ibijanye n'iyo sabukuru. Il y a beaucoup de Burundais qui ont beaucoup de talent dans cette discipline artistique. Donc on voulait surtout mettre en avant le talent des humoristes burundais puisqu'ils pressent tous les jours à 18h sur la scène extérieure. Et ensuite vous avez cette année Raoul et Michael Sengazi qui représentent le Burundi et qui vont pouvoir nous offrir des grandes prestations de qualité. Donc d'abord c'était pour mettre en valeur leur talent et après c'était important pour nous d'inviter des artistes internationaux tels que Wallace ou Valérie Ndondo qui peuvent justement faire des liens avec les artistes burundais. Donc l'objectif c'est de faire des échanges culturels. Michael Sengazi umwe mu bakora ivyo gutwenza arasigura icatumye ahitamwo gukora uwo mwuga. Iyo umuntu atazi ikintu kurumva nk'umuntu ashobora kubona umu artiste akavuga ati uyunye yarabuze ico akora mu buzima uyunye byaranse acaja mu byo kuririmba acaja canke mu byo
kugira ivyo bintu vya komedi vyo gutwenza abantu canke vy'amateatro canke vy'ibiki. Igituma babivuga nanje ndabumva ni kubera ivyo tumenyereye ngahi iwacu nuko umuntu yateye imbere aba afise imodoka aba yarize kandi abakora ari nk'umudoktere canke umuntu yize amategeko ari umumetre ari umuavoka canke umuntu w'umu businessman afise amafaranga urumva ivyo babona nivyo bamenyereye kubera kano kazi dukora rero batakamenyereye ukabona cane baravuga bate bana bonye n'abantu babuze ivyo bakora canke ivyanse jewe narize amategeko ndayaheza nari gushobora kuba narabandanyije nkaba umuntu w'umuavoka nyene umucamanza ariko nacaguye kano kazi kubera nabonye ico gashobora kungeza ko jewe kandi karamaze kungeza kuri byinshi cyane. Eka n'umwe mu bakiri bato bariko barigishwa n'ikigo ndangamico c'abafaransa arashima igikorwa agezeko. Masterclass qui sont prévus déjà pour l'avantage pour nous c'est de l'expérience. Mwomenya ko iyo sabukuru ibaye ku nshuro igira kabiri ikazorangira kuwa 2023 ruhuhuma uno mwaka. Tutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu. Amakuru avugwa makungu tuyahere mu gihugu ca Centrafrique aho mu gaturuturu haboneka abagabo bakomeye iruhande y'ubwato ku nkengera z'uruzi Ubangi ruri ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Abaropozi b'umusenyi bo mu gisagara ca Bangi bakora ako kazi kabo badatinya impanuka izarizo zose bivanye n'amafaranga bakuramwo. No kuvuga ko umuropozi ashobora kuronka n'imiburiburi amafaranga 10,000 by'amasefa ku munsi canke amafaranga 10,000 by'amasefa mu masaha 12 gusa. Nubwo amafaranga ari menshi, Odilo Salima umuropozi w'imyaka 36 avuga ko ako kazi kabarohisha cyane kandi gashobora kuzobagirira ingaruka mbi ku magara yabo, ariko agashima ko amahera kuramwo amufasha kwigisha abana biwe no gufasha umuryango muri rusangi. Naho biruko abo bakora ako kazi bashobora gushirwa n'ingorane umwanya wose kuko baja mu mazi atamacupa abongereza impwemu bafise ndetse atani impuzu zagenewe kuja mu mazi bambaye, ariko ivyo vyose ntaco bibabwiye kuko mw'ico gihugu urugero rw'abene gihugu bakenye rugera ku bice 71% hifashishijwe ibiharuro vy'ibanki y'isi yose, bigatuma iyo baronsa akazi bakora kabaronsa amafaranga fadika bagakora bataravye ingaruka gashobora kugira. Mu gihugu ca Chad igwirirana ry'impunzi zirenga umuriyoni aho igice cazo kigizwe n'abana bakiri bato ni kibazo gihanze indongozi z'ico gihugu. Mu bibazo bimwe biterwa n'izo mpunzi harimo ikibazo c'amashuri adakwiye kugira ngo yakire abo bana. Mu kugerageza gutorera umuti ico kibazo leta y'igihugu ca Chad yafashe ingingo yo kwigisha abana b'impunzi ku buntu ica inashiraho amashuri mu makambi atandukanye y'impunzi, akaba ari ingingo yanezereje cyane impunzi muri ico gihugu ca Chad. Ikibazo c'abana batagira aho bigira kirahanganye muri ico gihugu kuko abana bashika 2400 batagira amashure bigiramwo. Igihugu ca Chad kandi kifashijwe n'abasanzwe bagifasha cyaratanguje inyubako z'amashure mu manuko bw'ico gihugu kugira ngo abana bose baronka abashobora kwigira, ariko kandi abene gihugu basaba ko n'ibitabo cyo kwigisha abo bana navyo vyogwizwa. Nino ngaha haciye arangirira amakuru twari twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Mushobora kubandanya muyakurikirana kuri Star Times chaîne y'106 no kuri Canal Plus chaîne y'396. Amahoro y'Imana abane nabo.